Wonderful people, hi, I'm Alain Nova Irambona. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyaninganje Veriston ndayishimiye arazwi biremegwa ko ari umujama w'ugwaruka mbere titre yatazigwa n'abenshi ekambere harimo n'abakuru b'ibihugu n'amareta abavyemeranya kuko byavuye hariya mu shiramo ry'ubumwe bwa Afrika. Uko biboneka neza rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko arizera ugwaruka cyane aho twovuga nko kurushinga amabanga akomeye. Ekambere yanavuze ubuheruka yuko ugwaruka ariko kazoza mbere na kubu ku Burundi kuko niba ugwaruka rudashobora kubufata ibibazo bihanze igihugu mu minwe rugasamara gatoyi imbona kazoza tudashobora kuzoyishikako tuzoyumva gusa uko nuko rero bimeze. Duhere rero mu kugwizera kuno kwaruka bibonekera mu kuba yaratanze n'akaroro mbere ku muyobozi akiri muto, umuyobozi mukuru akiri muto w'ikigo citaho na ntaryo gukurikirana ibijanye n'ubutare n'agataka ico bita office Burundi des mines ico bita OBM. Ni biboneka rero kubera cyo kwizera gena mu mabanga ugwaruka ukiri mutoyi mwayo mabanga y'umuyobozi mukuru w'ico kigo kijeje kwitaho ibijanye n'ubutare na cyane cyane ko mwino minsi boneka neza yuko abenshi baravuga bati kazoza ku Burundi, iterambere ry'u Burundi eka mbe nayambona kazoza y'u Burundi buteye imbere n'u Burundi bwifashe tuyishikako tushokushikako mugabo ego buri minogoro zibiri mugabo ubutare nisi y'u Burundi ifise ubutare bwinshi idashizwe inyuma. Rero ubutare biboneka neza ko buhabwa ikibanza cimbere. Hambavu y'ibyo rero ni mu ngingo y'umukuru w'igihugu ingingo ijana agakoni ijana 32 yo kuwa 31 mu kakaro canke juillet yo 2024 igena yagenye mu mabanga abakuntu bakuru nk'akarore umuyobozi mukuru wa OBM ni yagenye muri no gwete canke se ingingo y'umukuru w'igihugu nimero ijana 32 yo kuwa 31 kakaro kwezi kwindwi 2024 aho uno muyobozi mukuru umuhariya mu kigo OBM nayo ni Office Burundi des Mines et Carrières akaba rero ari umuyobozi mukuru akiri mutoyi ekambere bivuga ko ari we muyobozi cyangwa se ari we muntu wa mbere akiri muto yagenywe n'iteko rya Prezida mu mabanga akomeye uno Kesney do Jesus akabahinga akaba rafise imyaka 26 gusa. Hambavu y'ibyo ni uno mukuru w'igihugu abandanya yizera abakiribato na cyane cyane ko vuba na bwangu rero mbere sikera cyane ni irindi tangazo canke n'ingingo yahariya mu serukizi w'umukuru w'igihugu Prezida de la République naho mbere ingingo y'umukuru w'igihugu decret numero ijana agakoni ubusa gatatu yo kuwa 14 kugezi kwa mbere 2025 iyo ngingo rero igena mu mabanga ukiri mutoyi umwumwe ubuhanuzi mu bajejwe ibikogwa hariya mu kirimba cy'umukuru w'igihugu ico bita conseiller au service de l'intendance. Nuko rero hakaba hagenywe uno mukiri mutoyi cyane achari muto nawe nyene ni mademoiselle Jessica Kwizera yasubiriye uwahahora umufasoni madame Félicité Gakima. Tukivuga rero byo kwizera ugwaruka reka tubifatanye nino nkuru yaho muri Botswana aho mukiri mutoyi yagenywe mu kibanza cy'umushikiranganje. Uyo nawe rero ni umukuru w'igihugu mushasha w'igihugu ca Botswana ari we Duma Boko yinjiye mu mabanga yiwe mu mpera z'umwaka wa 2024 hari mu kwezi kwa 11 aho mbere yarahiriye ku itariki 8 z'ukwa 11 2024 gutyo reka arashinga leta yiwe yagenye mu bushikiranganje bw'ugwaruka. Uno mwigeme akiri muto nawe nyene afite imyaka 26 yahoze ari Miss yabaye Miss Botswana wa 2022 mugabo acaba Miss World Africa wa 2024. Uno Miss Lesego Chombo
w'imyaka 26 gusa niwe rero yagenywe nuno mukuru w'igihugu mushasha cha Botswana, mukuru w'igihugu Duma Boko. Uyo rero akaba zokurikana cyane hafi ibibazo ubushikiranganji, aramutswa ubushikiranganji bw'ugwaruka. Mwiye twomenyesha kandi mo kurangiza yuko uno Duma Boko aje gusubirira intwaro yabahoze ku butegetsi, umuganga wahora ku butegetsi imyaka irenga 55. Hakaba rero haje iyindi ntwaro nshasha, yakaba yari intwaro yaje itahora ivuga rumwe no buno butegetsi bwari maze imyaka 55 burongoye kino gihugu ca Botswana. Africa Live, Africa Plus, twizere ko ugwaruka rukwiye kubona ko nago rufise inguvu zikwiye zo kugira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'ibihugu, mu iterambere rya Afrika, mu iterambere ry'isi yose, bivanye nuko rugifise amaraso n'ubwenge n'ivyiyumviro bikwiye kandi bishobora gushika kure kugira ngo bashike ku mahangiro bihaye. Igikuru waruka uhawe amabanga, wirinde kunanirwa, ukora ibishoboka byose, ube model, le leader charismatique, leader aba wicitegererezo n'abandi bazokwigirako hama bikagena neza. Ntibitangaje nko mu Burundi twagiye tubona abakiri bato, Prince Rwigwa Gasore yarakiri muto, ngihe yarikaraharani ntayo yo kwikwirikira. Ugiye kuraba no mu bindi bihugu bitandukanye, Thomas Sankara muri Burkina Faso yarakiri muto. Ugiye kuraba no mu bindi bice bitandukanye, aho bonako neza imyaka idashobora kuba intambamyi yo kuba wokorera neza igihugu cyakwibarutse ugiteza imbere. Africa Live, Africa Plus.